Okay, nashaka kubaza ikintu kimwe. Eske iyo uvuze ati mpagaze nka CEO wa Amigo House, uhagaze wenyene nta wundi muntu agufasha canke murafise abandi bantu baba supportinga canke imeze gute? Bo abo twari dufise abadufasha mugabo urumva umuntu kubona utoye kamera ukaja kwimarana insomene kuri tele uri kurakina filme yaca abona umengo irahomba. None uvuze yuko ati bon mva mwatanguye muri gishikina gisaza munyuma muramenya yuko ataco mupana. Après urumva ati ntaho biza bice biguma hanyene mu muryango kandi biravuga yuko ujya mukobwa musanzwe musohokana biri serious. DFTV Tunda Juhudi. Ndabaramukije nshuti bakunze ibiganiro bica kuri DFTV mukaba muri kumwe nawe Migeme wanyu Double D Ding Delicia from DFTV. Behind the camera kabari Oli King. Then umusimu nyubako za DFTV turashobora kuronka umutumire navuga ati afite amateka menshi muri industry kumbure benshi ntibamuzi ariko ndashaka yuko no munsi tuza kumenya byinshi kubyerekeranye nawe uyo nawe ninde ni Amigo TV. Amigo akina muri Sky ibiki byinshi reka ndamuha akanya kugira ngo amanze abaramutse ndabaramukije Amigo. Ni gute? Ni sawa. Is fresh. Ego. Yeah, trashing. Ariho benshi mumvise mvuze Amigo kumbure Amigo ntibashaka kubibona. Amigo ni Amigo nyene usanzwe witwa Amigo canke hariho irindi zina wawe navye? Bo ku mazina yose nitwa Amini Uwimana. Bo ariko benshi bantazira Amigo photographe mugabo nkongera nkaba n'umukinyi wa film. Yeah. No photographe akina na film ariko hari ikindi atavuze je ndazi ko hariho na televiziyo yiwe yitwa Amigo Online TV. Ibyo yo kutayivuze ni kweri? Yeah, urumva byose birajana. Tuvuze Amigo ni ikintu kinini nya cyane. Turafise TV online, tufise na Sky Film, tufise na Amigo Picture Studio. Yani ibintu bigenda byinjirana mu cyane. Tuvuze Amigo ni nko twavuga DFTV. Ndashaka kubaza ikintu kimwe gato kuri ico kintu. Ubu photographe ukaba kandi novuga ati no mu CEO wa Amigo TV ugaca kandi ukina na film muri Sky Film nti umwanya gute? Ibintu byose ubaha programme kuko jewe ntaratangura kuja muri vya filme bo ntaratangura kuja muri vyo gufotora no gukina mbambe no gukamera nari umukinyi wa film. Sasa rero maze kuba niko ndakina filme zikaza zirantwara uburyo bwinshi cyane kandi natwe tubona yuko tariko turabura ikipera. Cyose ndavugana ne gute je bino bintu ntobyiga nkaza ndabikora canke nkavyigisha team yiwanje ikazira binkorera nkumbure ngo kugira nze ndaganya amahera. Ubu rero niho naciye nja kubyiga Imana iramfasha na hatari taratera imbere cyane mugabo ndashima ndafise team y'abantu bane baca bamfasha. Yego. Inyuma y'imisi myinshi tubona udukomedi twa Sky Film no musiriro haje ifilme nyimba novuga nyezina bise uzonyitura iki then ikubera iki mwayiswa? Bo gituma twayishite uzonyitura iki ni histoire ya vrai yabaye ku bantu nyene bya vrai. Sasa rero uzonyitura iki ni apropos ya histoire y'umukobwa afasha musaza wiwe hama akagira ingorane nyinshi mu buzima. Yamaze kugira ingorane nyinshi hama mu nyuma bakaza gusanga babandi batavukana. Rero bivanye no kuntu ujya mukobwa yaciye mu ngorane nyinshi musaza wiwe nta kindi akora acavuga ati reka cinda kugira umugore ntaco. Akaba yari wewe nyene kandi? Yeah, nakije nitwa Junior mu yose. Basi jedio ndasabye mugende murabe iyo filme uzonyitura ikiri kuri Sky Film ni hiri kuri YouTube channel yabo. Kubera je novuga ati irigisha cyane ariko ndashaka kumenya exactement kubera iyo umuntu wese ariko arakora ikintu abafite de message kana kashaka gutanga ku bantu ni yihe message mwisunze hanini kugira ngo muze mukine iyo filme uzonyitura? Tuma twabonye twakina uzonyitura ikintu kubera twashaka kwerekana yuko umuntu ushobora gufasha uwundi utitaye kuca mupfana naho kandi wo bimenya ko ataca mupfana uguma umufasha kwa kundi nyene kuko wakinye ari Betty amaze kumenya yuko batavukana na Junior yawe yarahoze ari numira aguma amufasha kwa kundi nyene bisanzwe. None uvuze yuko ati bon mva mwatanguye muri gishikina gisaza munyuma muramenya yuko ataco mupana. Après urumva ati ntaho biza bice biguma hanyene mu muryango kandi biravuga yuko ujya mukobwa musanzwe musohokana biri serious. Yeah.
harya gatona arafise umusheri wiwe nagenda afise abo dusohokana guys babafana bambaza kino kibazo ndabasavye muce mugaruka inbox wiwe mu bimubaza oya ntitushobora gusohokana kuko abantu twatiri kumwe muri club mba ndabafata nk'aba sister biwanje kuko ntushobora kuja relation n'umuntu ukoresha cyo usanga amategeko biragora kuyatanga guys ariko biragora na cyane kano kanditsiki wanyu iyo muri ko murakora hakagira ikintu cyo kuvuga ngo mariage wiyumva gute iyo uriko urumva neza kuri kuraviva ikintu ca mariage n'undi muntu ntaco mupana nta na kimwe bimeze gute yede usanga ari ibintu bigoye yere kumva yuko yere uza gutora impeta ukayambika nk'umuntu cyangwa ukambara ikanzu ya mariage mukaja usanga nyari sene nyene uba wumva nawe umengo harimo akantu nyene iragoye samblage kandi bari sene isaba amafaranga menshi urazi kuja gukotesha impuzu z'ama mariage ibiki usanga kweri akabara gasene mugabo karabatwara amafaranga ubundi nobaza ati ijya film novuga ati yabasavye yabatwaye igihe kingana gute kugira ngo yose kuva ku ntango gushika kwiherezo ishobore kuba igaragaye muri no mwanya nubu nituraheza kuko tugeze kuri episode ya 6 iyindwi rero tuko turayikorera ni Bujumbura ngira ngo mu minsi nka dimanche duhejeje guturuna amazoja ku murongo kugira tubandanye ariko biravugwa yuko abantu muba musanzwe musohokana umva vya vrai apana bijya vya gatoni bijya ni vya faux sivyo guys vya vrai then iyo bariko barabona amascene mukina bavyakira gute we kubgawe ubi wawe avyakira gute uramusigurira nyene ukamubwira ati don't panic kuko ndi mukazi akamubwira ati bimeze kuno byese nk'abandi bantu hari nk'umuntu ashobora kugwa ku foto kujya kuntu mutangura gufotora gupublish foto za behind scene ya benshi barakangutswe baravuga ati ko mwagize mariage turavuga to ya isi mariage ni film ibyo bica bituma rero abantu bashaka kuyiraba cyane nubwo ngaha nasanze ngaye Bujumbura itaraba populaire mugabo ni bukebuke mugaruguru hoho ni sawa ubundi jya sky film ibarizwa ruguru uburongozi bwayo buri ruguru buri ruguru kuko isanzwe itwagwa muri Amigo okay umva Amigo ni ikintu cagutse urumva ni nkuko twavuga DF house twe turafise DF TV DF radio DF studio DF directors DF shop DF namahoro nukuvuga muri Amigo dufisemmo ibintu bitatu dufise studio production anibine dufise studio production dufise secretariat public dufise online TV online tukaca tugira na club ya film yani ibintu biba bikombiniye hamwe nukuvuga ivyo byose kandi ni wowe usanzwe ubirongoye ni wowe ubihagarariye yani je ndabihagarariye byose ni CEO wa byose anje nicaranye n'umuntu mukuru hano reka manze bare nk'umwegera gatoye nini Amigo ndashobora kubaza ikintu kimwe bigenda gute kugira ngo ushobore kuba ufite ikintu cagutse nk'ico ariko ukavuga ati Bujumbura nasanze umengo nti abantu ntibaravyakira bose habaye ikihe kibazo biragoye ibintu vya promotion yari usanga nk'imuyinga kabisa utotambuka kabiri uvuza Amigo baca kubya ati ni nkuko uvuga kuri DF house baca gumaka mu Gasenyi muga rero kubera ibintu biba bigoye nico gituma tuza kugira ngo mudufashe ibikorwa bimenya abantu benshi bigere kure nico tuba twipfuza kugira ngo n'impano zimwe ziragenda kure anini tubura promotion ya turose promotion ndibaza yuko ibikorwa ni vyiza kandi ni vyinshi bikorerwa muri Amigo house ubundi hari abandi bakinyi basanzwe bakina hangaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bakabikina neza then namwe murafise n'igisata ca comedy murafise ni umva numvise mufise ibisata byinshi mwiteguriye gute guhangana canke mwiteguriye gute kubana n'aba bandi bari basanzwe babikora uravye aba bandi bariko barabikora sino kubesha dinye ya ifilme yo mu Burundi zipfiriye muri directing benshi nta directing bariko barakora fresh yani yindi yo gutereka kamera ngaho plan umubaze ikintu umubaze akaba bukine isene yose ukabona nta plan imwe bigeze bahindura urumva rero twebwe muri Sky niyo niko kantu kaba karimo urumva tuko turakora filme zishobora no kuja gukompeta handi sivye yuko tukiri hasi n'abakinyi bataraba professional nk'abandi ukurevye abandi kabisa irebye ubwo bukosa nabwo usanga atari ubwiwabo ari ubukosa bw'aba director
ya tuma nibamara kuba professionnel ndibaza ibintu bizoba ari biryoshe cyane mugabo bitavuze yuko no bitaryoshe mugabo hari kandi kanovera hayindi level tuzoba twashitseko nko mu minsi mu mezi nka 3 ari imbere kuko tukaba kiko turakora cyane bazoguma bamenyera guys nukuvuga ngo mu kwa mbere mwitege Amigo House igiye kubashwazamwe ikintu gikomeye cyane hama numva no baza kino kintu ubundi umu director wanyu ninde bo jewe yo ntariko nda directinga yo ntariko ndakina mba ndiko nda directinga kandi urazi yuko byemewe umukinya arashobora ku directinga ibyo international birazwi jewe cha ndakunda kuba ndiko nda directinga canke akaba ariko directing ngo nita Mamadou. Okay Mamadou burya si wasanzwe akora kuri Amigo TV urumva muri Amigo twese tuba dufise umwe wese afise post yiwe kandi abafise n'ikindi kintu abajejwe usanga hariho mu cameraman mu photographe Mamadou nawe urabona caba mu animateur ni wacakora kuri Amigo online TV ni wacaba aca mu journaliste wanje uretse yuko bavuze yuko abenshi mu bakinyi b'amareresi hano mu Burundi bipfira mu ba directors iwanyu ico kiba carakemutse nakandi kahe kantu kakabijya novuga ati kari muri Sky Film akantu kakabijya ko muri Sky Film nuko dukina film zitahuritse kandi ziboneka uhereye kuva ku ntango kugeza ku mwishu ubona ati biriko biragenda kandi no kwandika cyo sisi ko twandika neza script ziba zimeze neza cyane niko kabijya wavuze yuko ino bijumbura batari bwa vyakire neza ubwo urabona yuko hariho akarusho bivanye nuko wavuze yuko ikindi gice gikurikira muri muje kugikinira hano ibujumbura ni kiya kintu mwisunze kugira ngo muze gukinira nga bo umuntu uri kurakora ikintu ugira create contact n'abantu kuko urumva kwagura ikintu deja uba ufise contact ahantu hari ntushobora kuba kumenyekana mu Rwanda utagiye gukorera mu Rwanda ico nico kunda naho wowe utagiye ntimaka ufise antenne zikugira gute zikupromotinga cyo gituma rero twashimye kuza gukora ne bujumbura kugira ngo natwe turebe yuko ibintu byotangura kumenyekana hano mu gisagara yego kandi ibindi bintu navyo ndakunze kubona ibintu by'ama lancement officiel ubwo muri Amigo House novuga ati ico kintu sico kibuze kugira ngo gishoye kuba comenyekana ahandi hano hose bo twaragize ama lancement mu usivye yuko tutaje hano bujumbura twaragize Muyinga turagira Karusi turagira no mu Kirundo yego Muyinga twagize habiri Kobero ya hanini muga hanini yenyane kibazo c'uburyo cyumva twaragize lancement turatumira ba Bienfrima bari baduze okay nashaka kubaza ikintu kimwe eske iyo uvuze ati mpagaze nka CEO wa Amigo House uhagaze wenyene nta wundi muntu agufasha canke murafite abandi bantu baba supportinga canke meze gute bo avant twari dufise abadufasha mugabo urumva umuntu kubona utoye kamera ukaja kwimarana une semaine kuri tele uri kurakina filme yacabona umengo ihirahomba rero nk'umuntu uba ufise indoto ziwawe utegeza kujako cha turavuga ati oya ibintu ntabwo twobandanya uko reka dukore natwe turondere akiwacu mubwo ubu rero turihagarariye twenyene bitavuze yuko twokwanka umuntu yoza kudufasha mugari ari wa muntu abona ati ibi bikorwa by'abantu bikura ahabiri nkabishira ku yindi ntambwe apana wa wundi aza tubandanirize hajya turi kuko hajya turi twe turahishoboje wa muntu yoza avuga ati nje kubakura ngaha ndabashire ahandi hantu uwo twomwakiye mu gisata c'umuziki ndundi harimo amatati baravuga yuko bamwe baridogera aba DJ abandi aba journaliste abandi bakidogera baririmbye ubwabo ubwo mu mareresi yanyu mukina ho nta matati nkayo aharevuga ati bakinisha inyarwanda indundi ndibiki bimeze gute ugiye kuraba mu Burundi filme zateye imbere kuva kera ahubwo sinzi aho bipfira kuko urebye nk'ifilme yo muri 90 cyangwa muri 80 sinzi ko ari 80 cyangwa 90 ijya gito je ndakunda kuraba ijya filme gito lenga ijya yanditswe na yatwara festival basha ingabo leonse bo ijya ni filme iri ku rwego runini nyacana ugiye kuyireba kuko uburyo ikozwe n'ubu nta yindi filme irasohoka hano mu Burundi ndabona ikozwe nkayo rero nkaca mbona yuko filme yateye imbere kuva kera none twebwe bipfira he nta turusho usanga duhari muri filme ushobora gusanga ari competition uvuga ati haraza kuboneka award ya buri mwaka ya filme
ni gake n'ababiteguye usanga bitari professional cyane ukuntu ngo bibe biri national usanga ari ibintu mengo ni byakagwi kaguko abenshi baridogera haba mu muziki haba mu bakinyi b'amareresi baridogera cyane ajya amakampuni bavuga ati niba dusapotinga niba dushigikira nico gituma ibintu byacu biguma ngaha nyene biherera ngaha nyene wowe bivuze kwiki urumva mu Burundi cacafise ico kibazo cyuko amakampuni atifuza gukorana n'abantu b'aba artiste kuko urumva umuntu w'umu artiste niwe umuntu ashobora kumenyekanisha ikintu cyane gusumba mbere wanashaka n'ibindi bintu byinshi ni kuvuga yuko iyo umuntu umushoramari ashize umutahe wiwe mu kintu nko ku artiste cyangwa mu kintu kanaka kirashobora mu nyuma nawe nyine kumuzanira impact nini cyane gusumba kuko aba bantu nibo abantu baba bakurikirwa n'abantu benshi cyane yego urumva rero naho nyene nuko bimeze biba bisaba yuko bazana amafaranga imitahe yabo bagashira ko muri abo bantu kini naco amamedia mu Burundi sinibaza yuko filme bayiha ikibanza kinini sinibaza ko bayiha ikibanza kinini nya mu Burundi cyane irihe jambo ubwira abamenyesha makuru en general canke uwundi muntu wese wumva yuko ahagaze agateza imbere filme y'u Burundi yoja haruguru Chino no babwira nuko filme irariha kandi cyane gose ndiko ndakivugira ngaha kuri DFTV uri kurandaba umenye ko filme irariha kandi cyane gose wanashaka gusumba n'umuziki nibagerageze rero babitahure babone yuko ushoye ko amahera ku muntu kayashira ku muntu nkumbure agakora ibintu bimeze neza ushobora kunguka wanashaka triple y'amafaranga we wakoresheje juste wewe nimba utabitahura urashobora kwegera umuntu kamubaza ati twobicisha mu ihe nzira tukaguha isiguro nziza ukabibona jewe ndumva yuko iki kibazo kitomeramwo ugerege dibaza woba warabonye Cops Enemies ya John K yakinanye n'abandi bakinyi b'amareresi batandukanye ugerageje kuraba ijya film no murundi gwiwacu none twebwe abandi basigaye haburiki canke nuko novuga ati yuko wewe yaronse connection canke mwebwe haburiki kuri mwebwe uravye Cops Enemy ni film yakiniwe muri Australia kandi kinwa n'abantu b'ibihangange cyane ba Wema Sepetu Van Vick muri Nigeria bajya n'abantu tuzi kuva na kera cyane kandi n'aba director urabona yuko aba director n'abazungu kuvuga film iri ku rwego ruhambaye cyane urumva twegereye turacabura hanini uburyo umuntu ashobora gushiramo uburyo mu kintu kuko urashobora kwandika script iza kugusaba imodoka gusaba ibiki mugabo kuvana yuko bwa buryo atabwo urumva bica bikwama ushobora kwandika script yo kuza gukinisha kuko film buryo atandukanye na comedy ushobora kwandika script yo kuza gukinisha inko canke imuduga y'ipolisi ngo ugende ngo mu gipolisi ngo nkeneye inko bashaka kubaza mbugiye gutera hiye urumva rero ibi ni ibintu byose bikiriko biradufatira hasi kwandika film kweri birasaba ibintu byinshi cyane nico gituma biba bisaba mu buryo bwinshi ni kubera iki mutari yumvira ati bajya abantu bamaze kugera kure bajya abantu bamaze kuronka ama opportunity menshi yo kuvuga ati reka dukora ibi nabiriya anye bakabishobora mu bihugu bitandukanye kubera iki mutari yumvira kugira ngo mushobore kubegera babereke canke babafashe turi en contact nk'ubu uje John K mu misi yera twaravugana niwe yanambiye ati wewe koruku agira ngo hari haciye igihe kinini mbwa gusa je sinari bwasubire muri mode ya film yarambye ati kora yacari cagiye hari karakora lancement mu Ruyigi y'ijya film yiwiwe urumva uragerageza kuba en contact mu gihe wewe bajya baba bateye imbere bashaka kubona umuntu ari professionnel cyane amaze kubibona urashobora kumutura ntushusho kujo kuvuga ngo ndashaka ngo bigende uko ukubwo gusa umuntu mwiza sushaka gukorana n'umuntu ubwo umuntu mwiza nushaka kumenya inzira ujya muntu yaciyemo kugira nawe abe success kugira ashike nayo bundi kuvuga ngo mukorane ndibaza ivyoroshe muga gusa kubwiye ati naciye ngaha nawe uhaciye wogera ha ivyo biragira ico bikungura cyane Amigo je ndibaza ko twayazi neza cyane tibaza hariho ikintu tashikirije abakunzi ba DFTV ndagusabye kibashikirize muri numwanya akanyana kawe bakunzi ba DFTV nagomba ndababwire yuko benshi nitwavutse kuba ba mustaneri kandi benshi nitwavutse kuba babura amatari canke ngo tube bande hari abantu bavutse bafite impano yo gukina filme hari abantu bavutse bafite impano yo gufata microphone nka Ding Delicia urumva rero abantu nk'aba bakeneye support we nimba utarakora subscribe kuri channel ya Sky Film Burundi
nyarukiraho kino kiganiro giheze ufyonde subscribe haduza akantu k'ikengeri uca ufyondako kugira ngo buri episode yose izoziraza uzabona notification mu telefone yawe na cyane cyane rya bazokinira Bujumbura kuko izo birimo n'abaririmbyi bo ngaho Bujumbura ndabizi kandi bafite izina rinini muri industry cece ndakibasezeranije ego reka kuzana ibintu by'amabanga amani nimba tarakabanga ni bandi tubwira umwe gusa oya sishobora kubabwira vuga gusa ni surprise barimwo kandi ndibaza yuko tugeze kure tuko turashooting mwe bien frima numvise ko ari we yari muyinga oya bien frima aramaze gukina filme hajya sinahizi yuko nabishobora gusa nta urimo okay ngurangiza kino kiganiro reka ndababwira ko ndabakunda cyane abakurikirana cyane DFTV abafata akanya kabo kugira ngo bashobore kudukurikirana abafata akanya kabo kugira ngo basharinge abandi baronke kino gikogwa ndabakunda cyane abatarakora subscribe mu bikore kugira ngo tubandanye turonka amakuru ya industry igize 257 donc ndabakunda cyane gose yari double D behind the camera kabari Oli King ciao guys DFTV. Tunda juhudi.